Yesa turabandanya kandi tugerwa no kuri kwimana kandi abipfuriza kugerwa cyane gose mugira umunsi mwiza nkaba nipfuza kubabwira ati iduti muhana chance baza mugenzi wawe ati suko uyongere mwicanye mubaza ati suko ariko kandi uzozurabwira mugenzi wawe haje mu telefone ukashobora ati allo ndakubona ukacu kavuga. Hari abantu benshi batazi gutelefona abakobwa benshi cyane haje utelefone umudemo kiyaza kuvuga ngo we nguri hehe ngo nyaruka ngo sanga aha anye ngo kuri ntuzeye oya sivyo kora nk'abajya bakobwa bo mu Kinindo kora nk'abajya bakobwa bo mu Kinindo agutelefone uravyumva uzama ngo allo shu bita koroko nyene kandi rero amaso nayo rabino muraba amaso ugira uti allo shu bita nibaza ko mwabibonye muzose kuzamura telefone abakobwa babane ngwaro ngo sanga hanye ngo kuntuzeye oya sivyo hindura ingendo suko hari ikindi kintu vraiment uzukundane n'umukobwa mu buyenzi ngo umwishire ko cyane gose umukobwa mu buyenzi umwishe ko cyane gose wewe ndafise dem ngo mu buyenzi wewe nimba mukumuramutsa wavuze ngo bonjour chérie menya ko après midi haza kuzuva ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh none baza gukundane muri mwebwe babiri ava kundande muri mwebwe babiri yitwa aza kujana nande nuvuga ati assalamu alaikum wa rahmatullah ndere wewe ukoresha ma bonjour mu buyenzi genda gahoro gake buke mugabo gakunda umukobwa wo mu ngagara mubwira ati tu vas bien chérie très bien je suis très content arachakuva cyane gose kuko ni haza uwundi ni wa wundi akaza mu ngagara agacashika kava ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aca yiruka ngo mama ngo babarozi bashitse. Turabandanya rero ibintu tukabandanya tuvyibukanya twena tuyaga tuvuga guca ibintu bimeze neza kandi bimfresh bimeze bien. Ari abantu baba papa bavyibushe bameze neza bateye imbere bafise amafaranga bacumva umuntu ariko aravuga ngo ni bonne gouvernance. Muri igenda yiwe hari abashikiranganje we kwavuze ni bonne gouvernance muri igenda hari abashikiranganje muri igenda hari amatari muri igenda hari abakonseye muri igenda hariyo bamustanteri none kubiri kuvyita bonne gouvernance cyangwa ntuzi ico kivuga zimurabara amajambo mukoresha zimura amajambo mubwira ahubwo mubwira uti ufise obésité uraho turabandanya baje yari nagiye hano bita monoze yanye kwiranda nangiye kwiranda gucanye gutembera yaduha n'umugabo ari muri sport ariko ariruka cyane ambye ati vieux courage ndimo kuwera unawe ngo courage urindira ashana uzobibona ngo mbona riri kuraca nuko rero turabandanya haje ibintu nugiye ngo biroroshe ibintu bigera kubikurikana ku murongo mize fresh ariko rero je ndakunda abadamu bambara amarori sana ndakunda abadamu ndakunda abapapa bambara amarori ndabikunda zana kuko amarori aragira nyene abadamu canke abakobwa sanyene bahinduye ico bita look yahindutse murantunga ngo usanga nyene mine yiyesifisa kamera mine yiwe yahindutse cyane gose gasanga ameze neza umudamu guca ariko nagenda babwiye burya abantu bose bambara amarori babagwaye mwe ndavyo waruzi umuntu wese yambara amarori abagwaye baba yamwandikiye he kwa muganga ntuzone umuntu wese yambara amarori ngo araberewe najya amarori oya mubwira ati Imana mufasha gakira ajya amarori akayata kuko aragwaye ni ingwara
rero wewe wa musore ushaka kugira mariage ni warongora umukobwa yamba amarori menya kurongoye umukobwa gwaye nuko rero turabandanya kandi tugiye cyane gose no kuri kwimana ndabakunda abajama benshi ndabise abajama benshi dukundanye twagiye tubona neza vraiment ndasuko imana ibagire neza kandi ibahezagire reka dusubire mu mpanuro tuza turahanurana vraiment bujuriye ibintu bimwe bimwe bitandukanye cyane cyane ibintu bibisi birafasha s'il vous plaît nukuri ndiko ndababwira burya kubisa twasizo kumera nk'ibikoko kuko nazo turi bikoko ntimubizi none ko turi mu bikoko muga bikoko bifise ubwenge umuntu ni gikoko ariko gifise ubwenge twateza rero kurya amashu mabisi inanasi n'ivyamwa twakutuza kurya ivyamwa cyane murabize ko akunda no kubivuga ariko rero impanuro nagenda kubwira ukavyimenyereza cyane jewe umunsi umwe narariye naguma niri ibitunguru bibisi kokombre tungurusumu ngubitamwo kuko n'umuntu yari yabimanuye yewe naraye ijoro ryose ari ijoro ryose naraye ndiruka ari ivyo bibisi reka niri hakwa hari abandi bantu rero bakunda kurya imikeke iri muri frigo bugira ngena ko imikeke yo muri frigo si myiza cyane burya si myiza burya ntuzozura yimenyereza nero asha gusanga bayishize muri frigo ikamara y'imisi 4 amatara agacika amatara acitse agarutse ntibayita ivyo rubizi amatara acitse imikeke iri muri frigo bayigumiza muri frigo amatara agarutse asanga ya mikeke muri frigo genda reba gukarange rero ugi bagukarangira uje inshuti niho zazotangwa kumva munda hari akantu kugira ngo tu kajararararararara ngo tu kajarararararara ukacebaza ati none munda hariyo mage hariyo mitrailleze ni karashinikove hari iki hariyo wa mukeke wajya warabotse Jirasha no gushika kwa nakunda kunywa amata cyane cyane amata y'ikivuguto nimuze mukupfa murahubagira mupfa kuyoragura gucyanye munwa nakajarika urashaka kugenda ukanywa unyoye gucyanye yewe kumera pfuye ijoro cyose uranazangwanura uriruka ndabikubwiye uraruriruka uhemera ruguru ugahemera nepfo Yesa turabandanya rero tugira ati mwese aho muri nimwibagire partage kabisa ugo mupartage ugira gucyanye ugahereza gasupari ugahereza makurata ugacurungi cyari yakwa Yozofina ugahereza Mina na Mida uravyumva nore ubasangize gusabikana abo rero gacugira nduzeyeje mugakutakuru togira ati nabikunze ndukugwa nabikunze mukurukura zogaruke namukunze nivyo urashira kwavuga ati mukurukura zogaruke nagukunze uravyumva hama gacutora kamwe ukacukandungikira kakansanga muhira yego nyereke yuko babikunze icyo cyose rero duca tubana tugira neza none utabikoze bice bigenda gute uravyumva ariko ivyo byose rero kugira ngo bishoboke uja kuri Peace International TV ndibigenda neza yego utagiye ko ntibishoboka ndaburi kwimana suko ye baba we reka duharura cengo bandabasaba ikintu kimwe muze murasubira mu muharuro duharure mu cyongereza none mu cyongereza ntibavuga ngo 1 bakaca bavuga ngo kimwe ariko mu gishinwa suko mu gishinwa kimwe bacita kigori mu cyongereza kugira ngo ati 2 ukuvuga ni bibiri ariko mu gishinwa suko ni chimbati mu cyongereza kuvuga ngo free ariko mu gishinwa ho suko ni chibutura ibyo byose rero ntimwari mubizi
yo mutambona kandi yo mutaja kuri pisi ntimwari kubimenya kugira mumenye bigenda gutyo none sivyo nakunze kuza ndabatangariza ndababwira urukino rw'impene negeze kubabwira impene nyinshi nabwiye n'amazina yazo ndafise impene yitwa Gisahira ndafise impene yitwa Sugurunungu ndafise impene yitwa Ngwingwiri ndafise impene yitwa Mugara ndafise impene yitwa Nyikwa izo ni impene zikina neza cyane gose mwaragiye muvyumva bure nakubanda babwire yuko muri izo mpene hari zaguzwe Gisahira yaguzwe imiyaridi amajana 4 z'ivyatsi bita imigembegembe yaguzwe n'igihugu ca Ghana hama ibitanye kwa nayo yaguzwe miliyaridi amajana 3 z'ivyatsi bita imihambaboro ni igihugu ca Cameroon nico cyashoboye kuyigura iyo ni impene ikomeye cyane impene ikerebuze ariko kandi nagenda babwiye ari impene yitwa Buzenge yanezeze cyane gose impene ifise ubwanwa burebure bupima metero 6 z'uburebure no kuvuga ko jeje nyene mpagaze nguma ndi munsi y'ubwo bwanwa uco vyumva n'ubwanwa bugende buranakubura gucyanye mbere ndabahamagaye umunsi cyane cyane abadamu bashaka amameshi tubafise umugambi uzotangura turakata ubwo bwanwa kugira ngo tuze turabuhereza abadamu bazabagira amameshe nayo yaguzwe rero imiliyaridi amajana 8 z'amakaroti niyo mpene ya mbere iguzwe ibintu by'agaciro ikaba yaguzwe n'impene nako n'igihugu ca Congo Brazzaville urumva rero ko ibintu bikomeye cyane reka tuce tubandanye nyene mu makuru y'inkino aho bagenzi bacu bariko kuja gutembera bagiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho bari bagiye gukurikirana urukino rukomeye cyane aho bashoboye gukurikirana imbaragasa ziko zirakina n'ibinyenzi aho byashoboye kubonekana yuko inyenzi yazo zatahukanye intsinzi z'ibitsindo 3 ku busa bw'imbaragasa dukubite kandi muri Tanzania harabaye urukino rukomeye cyane urukino rwa rubereye ijisho rukaba kwabereye kuri stade Bihundahunda iyo stade Bihundahunda no kuvuga ko ni stade yubatswe mu Bihunda aho impene zo mu Burundi zagiye gukinayo zakinye n'impene zo muri Tanzania impene zo muri Tanzania akarizo zatahukanye intsinzi y'ibitsindo 2 ku gitsindo kimwe c'impene zo mu Burundi ivyo byose rero bikaba vyavuye ku mpene yitwa Gisahira yari imaze iminsi iri mu bwiba no kuvuga yari yavyaye bagenzi bacu nyene barakubitiye mu gihugu ca Maroc aho habaye urukino rukomeye cyane rw'inkokokazi zatanye mu mitwe n'amasake byari ibintu bibereye ijisho cyane nibaza yuko uwoba afise umugore wiwe ari hagufi akaba yipfuza gukurikirana ubwo rukino birakunda biciye kuri television ukuntu bigenda ubwira umugore wawe akikorera ibido irimwo amazi akayikora ku mutwe akayinungera kwinungera hama agacafyura amaso gucyanye ubwo rukino ucurubona Ingo kandi rero tubandanya tubabwira n'ibindi bintu biriko biraba hirya no hino nibijanye n'inkino nyene turacari mu nkino mu gihugu ca Uganda habaye isiganwa imbwa z'Uganda zagiye hamwe zirakora hari isiganwa ziriruka cyane gose aho basoboye kubona yuko imbwa yitwa nkwiti musubiremwe mwese muri ngaho muri kumaradukurikirana subiramwo nkwiti niyo mbwa yashoboye kuba iya mbere